Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello, it's me. Igitondo umugoroba nako mwiza ku bantu mwese mukurikira ibiganiro bya Beat FM aho muri kumwe na Titi Elijah kuri uno mugoroba. Turi kumwe n'undi two turafashanya mu kiganiro c'abakundana uwo nawe sundi ni Irakoze Nera aho ari mu gihugu cy'u Rwanda. Muri uno mwanya twizere ko mukoma tukikana muri benshi. Nera dagize mwiriwe. Ego nizere ko ikiganiro c'abakundana mu mazi iminsi mugikurikirana uyu munsi tukaba turi kumwe namwe. Nera muratwumva? Ego Nera tudatevye mwumvise sije ihari uyu munsi ni urukundo ruvuye kuri WhatsApp na Facebook ruragira aho rugera ku bantu bakundaniye kuri izo rezo sosio. Kuri wewe uvyumva gute? Wobinsigura yihe? Tugiye turafashanya kubisigura. Araba abahuza ugasanga babashikanye n'andi uzosanga umuntu ariko arafika ubundi nawe ugasanga yabishyize nk'ubuseriye canke ugasanga mu guhura bamaze guhura ugasanga ntibakumbuje ugasanga umwe uko yibaza uwundi ugasanga siko yamubonye bahuye ku masoko yandi. Ego iyo niyo mukuru mubibona. Je nanje ndavye kenshi hariho nk'abahungu canke abakobwa. Je mvuze nko kuri pare y'abahungu, abakobwa kenshi barakunda kwishiramo ngo umutipe tuza guhura mezuku canke ukuntu baba bamaze iminsi barungikirana amafoto akamuraba ku mafoto akabona aramukunda uko ameze ukeneye ifoto, ariko bashobora guhura rero iyo bita face to face ugasanga umukobwa amubonye ukundi kuntu. None vyoba biva kuki kuri wewe nk'abakobwa mubikura kuki kugira ushobore kuba guhinduka umuntu ukavuga ati urya muntu siko nahora ndamwiyumvira mbere sinzosubira no kumuvugisha ibintu nk'ivyo mubikura kuki? Je mvugiye kuri ico usanga barungikanyira amafoto. Hari aho usanga amubona ifoto ukaca abona amenga nyene ni sawa ari kwije nibo muga bamara guhura bakaganira ugasanga nyene ivyiyumviro vy'umuhungu nyene vyiwiwe ugasanga barahebanye. Uvuze ngo ivyiyumviro ntibihuje kuri WhatsApp canke kuri Facebook yajya bavuganiraho hoho nuko bataba bahuza canke nuko aba yamubonye uko atarashaka kumubona? Ama message rimwe rimwe usanga nyene batavugana byose muga bahuye bahura kenshi ugasanga nyene ibyo ahora hisha ama message arabyibonera nyene mu maso mu yandi. Ariko benshi hari nk'ababikora baba bashaka guprofitana gusa ingene ngamuzi ingene amwumva akaca ashaka gusa gutakaza umwanya bisanzwe, ariko ugasanga harimo umwe asanzwe akunda uwundi gose. Aho kenshi rero nk'urya muntu aba akunda cane niho akunda kubabazwa gusumba urya aheba gusa bisanzwe. Ivyo nabivuze nk'utangura hari usanga umwe aba ari bifite nk'usane ashaka umuntu nyene babana hamwe n'undi usanga ariko araprofita. Rero mu gihe uwo ariko araprofita asanze ku byo uvyo ahora yibaza kuri uwo muntu atari ivyo naho usanga bahebanye. None Nera wewe urabona ko urukundo ruvuye kuri WhatsApp na Facebook ushobora kuruha nk'amapuro usangahe? Je vraiment sinzi kubera
amatipusa tugakora ntibikunda gukunda cyane ntibikunda kuba cyane cyane nyine ku bantu. ariko jewe ndi mwanya ndashobora kwiyumvira ko rushobora kuba ruzima urukundo ruvuye kuri Facebook na WhatsApp iyo mukundanye okay rukunda kubaho ku bantu usanga no bisiguro ko abantu babonanye rimwe bagahurira nk'ahantu ufata nko mu rubanza canke ahandi. Iyo rero Facebook na WhatsApp niyo kenshi zibahuza aba ariko nuko baba babonanye, ariko rero sije yakivuga ko umuntu bataba barabonana mwahuriye gusa kuri Facebook na WhatsApp. Je kenshi ndakunda kubiha amapurusa menshi kuko urashobora gusanga hari abakundana bikakomera bagabonana bigakomera mbere bakanubakana. Urumva ko ibi kenshi bikunda kuba kuri bake. Umva mbwa abakobwa nimwe mutagira icyizere tubivuge gutya. Uvuze ngo abakobwa nabo batagira icyizere hari aho nawe usanga abahungu bahemuka ntawe ubizi bivana ari icyo umuhungu yabonye ku mukobwa adashimye atuma kwegera gutwara umukobwa atifuza cyangwa abona azomukwegera ingorane. Egonera twibaze ko abariko barakurikira ibiganiro byacu ejo bazoduha byinshi ku byo bumvise kuri iki kiganiro ko turagira. Nizere ko ntabwo giheze zokibandanya ejo parti ya kabiri. Umva aha twari ko turavuga ku byerekeye urukundo ruva kuri WhatsApp na Facebook tubaza ko rushobora kugera aho rugeze. Ejo rero tuzobazanya ku bantu nabo usanga nk'umwe aba kure kenshi ukunda gusanga nk'abantu baba hanze ugakundana n'umuntu aba hanze mutarabonana utizera ko muzohava munabonana, ariko ugasanga mbere ujya ari hanze muranakundanye araje kukuraba canke uranamusanze muranubatse urugo rurakomeye. Ejo tuzobazanya twumve kubo bimaze gushikira. Hariho benshi bamaze kumbwira ko bimaze kubashikira mbere bakagira naho rubibagejeje gukundanira kuri Facebook na WhatsApp. Ejo ndibaza tuzoba dufise n'abatumire batubwire kuvyerekeye ico kintu. Neza ko tuzoba turi kumwe nawe. Tuzobatumira. Ego mwako murakurikirana ibiganiro vya Bihat FM, ikiganiro mama mukurikirana imisi yose mugoroba, ikiganiro c'abakundana. Uyu munsi ni ikiganiro nibaza ko ikiganiro kigira nka gatanu c'abakundana kuri Bihat FM. Mwariko murakurikirana kuri mikro ya Titi Elijah, twari kumwe na Irakoze Nera yareka aradufasha. Ejo tuzoba turi kumwe n'abatumire aho tuzobabaza vyinshi kuri iki bo bongera bamaze kubicamwo bamaze gushikamwo bamaze gukundana kuri Facebook na WhatsApp bikagira naho bibagejeje. Mugira ijoro yiza mubandanye muroranirwa, Imana ibarinde. Murakoze cyane Nera. Eko namwe murakoze. Okay. Everything they say the time's supposed to heal you, but I ain't. Hello, this is Bihat FM. Bihat FM. Bihat FM. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were young.